dusome aya majambo dusanga mu cete Pawulo yandikiye abikorinto igice ca 15 umurongo wa 58. Nuko bene data nkunda, mukomere ntimunyiganyige, murushirize iminsi yose gukora ibikorwa by'umwami wacu, kuko muzi yuko ubutame bwanyu atari ubw'ubusa mu mwami. Yesaya 40 umurongo wa 29. Niwe aho inkomezi abadendebukiwe, kandi utagira intege amwongeramwo inkomezi. Sanga umwaka wo gukomera, ntuzombwira ngo nta ntege ufise. Uhoraho niwe aho inkomezi abadendebukiwe, n'utagira intege amwongeramwo inkomezi. Haleluya. Sanga umwaka wo gukomera mu izina rya Yesu. Komera ntunyiganyige mu izina rya Yesu. Iri jambo nturyumve cyane mu buryo bwo gukomera ngo uzobe uhambaye akomeye akandamiza abandi. Iri jambo uryumve mu buryo bwo gushikama ugashira amanga. Umuntu ashikamye ashize amanga n'umuntu atanyiganyizwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Imana ni nziza iradukunda. Naragiyumviriye ko jewe ndiyumvira kubera ko Imana itubwiye ngo komera ntimunyiganyige, ni umwaka wo gukomera. Bisigura ngo hariho ibintu byotunyiganyije muri uyu mwaka. Je ndabona hariho ibintu byoshoboye kuza bikatunyiganyiza, ukabona ibice biziye umuryango, biziye ishengero, biziye wewe ku gatwe kawe. Uze wibuka ngo ntegerezwa gukomera, sinyiganyiga. No mu kazi kawe ukabona ibihagurutse byotuma uhungabana, uze wibuke ngo ndakomera sinyiganyiga mu izina rya Yesu. Mwene data akaza kukubwira cyangwa uwo mu muryango cyangwa umugenzi wawe ati ndagowe, hari ibintu byamuhagurukiye, ati uzoca umufata ukuboko ati komera ntunyiganyige. Hagarara neza ukomere ntunyiganyige. Haleluya.